Uburundi bugiye kongereza inguvu mu gukindikiza ca coronavirus mu gucungera imbibe uhereye ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye hamwe no ku mbibe gisangiye n'ibihugu bibanyi nka Tanzania na Congo, harimwo no kongera imisi y'isuzumwa bimwe bita quarantaine mu rurimi rw'igifaransa igera kuri ndwi, eka no gusubira gutanguza isekeza ndakira sinandura kandi sinandukiza guhera kuri no wa mberuza mu burere bw'ubuvuzi bugize igihugu c'u Burundi, aho ni nyuma y'iyongerekana ry'ibitsigiri vy'abanduye ico kiza, aho ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwemeza ko iryo yongerekana ry'ibitsigiri rijanye n'ingenzi zica muri izo mpande zose zidasuzumwe neza. Ku bantu b'abarundi canke abanyamahanga baje mu Burundi bahora bifashisha ibibuga vy'indege vy'Ikigoma, Kilimanjaro canke bagaca Dar es Salaam, yuko guhera kuwa mbere ata muntu yinjira aciye kuri iyo mipaka, kiretse bajya badandaji basanzwe binjirana ibidandazwa mu Burundi, abo nibo barekuriwe bonyene, canke abenegihugu muri Tanzania baba basanzwe bashobora kuba bagenderanira n'abenegihugu b'Abarundi bari ku mipaka. Mugabo umuntu azofata indege akaja kurukira kwindi aeroport atari y'u Burundi azosubizwa inyuma mpakaciye ku kibuga c'indege ca Bujumbura, aho leta isaba yuko bose binjira mu gihugu baje n'indege boca kugira ngo tworoherezanye ntihagire abo duca mu ryahumye. Murazi yuko kurwanya ikiza coronavirus n'urugamba hera kuwa mbere tugiye gutangura gusubizaho ya masite mu gisagara ca Bujumbura, ko twarabonye yuko bajya abantu bandujwe n'ivyo n'abaje bava hanze, kuko twarashoboye kuraba neza iyo byaba byaravuye. Turaca rero dusaba yuko dusubizaho ajya amasite ngahe Bujumbura, kuko nka bose abo tumaze gutora bari mu gisagara ca Bujumbura. Ivyo bizoca bifasha kugira ngo duhamagarira bene igihugu basubiye baze ku bwinshi, uwo bazi yuko afise ibimenyetso canke hariho abantu benshi ubuye bavuga bati turafise amagripe, baze namenye tubasuzume turabe ko ataco bacinyegeje inyuma, hanyuma nabo bose babagiye hamwe nabo bantu dushobore kubapima hakiri kare, tuzibire, hanyuma dusubire kuri rwa rugero twari tugezeko itarashobora gukwira igihugu cose. Kandi no mu burere bw'ubuvuzi mu ntara naho nyene twabasavye yuko basubiza imigwi isanzwe ihari kugira ngo dusubire tugire novuga rwa rugamba nyene cubure mukuru yitiriye ndakira sinandura kandi sinandukiza coronavirus. Ikindi naco nuko twasanze hariho abantu baza bava hanze ugasanga ajya amasaha 72 birashika yuko umuntu aba yanduye umugera ariko ukaba utaribonekeza. Byaciye biba ngombwa rero yuko ejo mu gihugu urakoranye yuko abantu guhera kuwa mbere bazoza bavuye hanze batezwa kuguma muri quarantaine imisi 7, bashitse bazoronka igipimo ca mbere, ikindi bakironke ku munsi ugira 6. Ivyo bizofasha kugira ngo tuzibire koko, hanyuma ntihagire umuntu ashobora kuja mu gihugu hagati yoba kumbe aza afise umugera. Hambavu y'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu, ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano bwahamagariye abarundi gusubira kwitwararika gushira mu ngiro izo ngingo zo kwirinda zitangwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu, hamwe no kuvavanura n'ingeso yo gukoresha impapuro za magendu zemeza ko umuntu yanduye canke atanduye ico kiza, aho ni nyuma y'ifatwa ry'akagwi k'ababisha bafyatura izo mpapuro za magendu. Ubwo bushikiranganje ukaba butera ivyatsi iyo nyifato. Murabona rero yuko ari ibara nini bitera soni, aho igihugu cyose cy'u Burundi cahagurutse kiriko kiragwa, mbere si n'igihugu cy'u Burundi gusa, isi nzima yarahagurutse iri mu ntambara yo kurwanya cakiza coronavirus. Mugabo murabona yuko hariho abariko barakora ivyabo. Murabona ko ari ibara aho abantu bagenda bakigana izi mpapuro bakemeza ko umuntu ico kiza atacagwaye kandi ashobora kuba kigwaye. Ishobora kuba ari nayo nkomoko y'iki gitigiri c'abagwaye kino kiza kiyongera muri no misi. Abo bantu bashobora kuba ari abantu binjiye bagahabwa impapuro za magendu nk'izi yuko atakiza bafise, bagaca baja mu bantu bagaca batangura kudomeka. Dufatiye rero kuri aba bantu bakora ivyiganano duheje kubereka, aba babisha mwumva yuko batakigira nico bibanga, kubatandukiriye no gukora impapuro zemeza ko umuntu agwaye canke atagwaye cakiza corona,
kugira ngo baturire igihugu cose, bazihe abantu abantu binjire baturire igihugu cose. Ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano bwagomba gusubira kumenyesha abarundi bose yuko ikiza ca coronavirus casubiye kugara muri kino gihugu, kiriko kiragomba gusubira kugara muri kino gihugu, dufatiye ku biharuro vy'abanduye bigize iminsi bitangwa n'abaganga n'ababijejwe aribo baganga. Aha rero ubushikiranganji bukaba busaba bwa mbere hoho abene gihugu bose ko bosubira kuvira hasi rimwe bakahagurukira kino kiza nk'uko twari twakigwanije kuva mu ntango twinjiranywe, bigasaba rero ko ata muntu n'umwe asubira gufata ibintu minenegwe. Abantu bamenye neza yuko ubu ata muntu n'umwe ari kuri gusubira gufata minenegwe, ingingo za leta zishikirizwa n'ababijejwe. Mu ngingo shasha zafashwe harimo ko inyamiramabi n'abajejwe umutekano woherekeza ico gikorwa cyo kurandurana n'imizi coronavirus. Shimira leta yuko guhera kuwa mbere abantu baja muri quarantaine bizokorwa n'inzego z'umutekano kuva ku kibuga c'indege n'amahoteli, kandi bisabwa ko ihoteli yemeye kwakira abantu baje muri quarantaine atabandi bantu bakira, ukuvuga izokora ako kazi konyene, kuko twarabonye yuko harimwo ibintu bigorana, aho usanga bamwe baje kwivuna umusase, abandi baje kuramukanya. Ihoteli zose zizoshima kudufasha muri ico gikorwa cyo gukora quarantaine zizoca zisabwa yuko atabandi bakiriya zakira zigakora ico gikorwa, kandi hazoba hariho abajeje umutekano kugira ngo badufashe ntihagire umuntu ashobora kuduca mu ryahuye. Nayo mu bushikiranganji bw'umutekano bukaba buhimiriza izo mpande zose kubikorana umwete n'ubwira. Twosubira kandi kwibutsa yuko abajejwe intwaro n'abajejwe n'igipolisi basabwe kuraba ko izi ngingo ziko zirubahirizwa hose, na cane cane ahahurira abantu benshi. Uwo rero bazosanga atari kwavyubahiriza ace afatwa hanyuma abihanirwa. Abarundi rero bakaba basabwa gushira mu ngiro izo ngingo batekanye, kuko ngo coronavirus ni ingwara ivurwa igakira iyo umuntu avyifashemwe neza.